Mwaramutse. Abarundi turabuze ikintu bita critical thinking. Nuvuga kwiyumvira birengeye slogan canke ijambo twumvise ku muntu. Ejo bundi umukuru w'igihugu ababwiye ngo igitoro cabonetse. Ngo abantu b'ama station nibo bankakuza kugitora. Hacasimbira abantu kuri internet bandi bajene batangura gutuka ngo abantu b'ama station ngo nabantu batemera ko ngo Burundi butera imbere nibo baduje ko turonka igitoro. Mugaje nari bagiye nuvuze irya jambo. D'abord irya jambo rya novuga ko ritari jambo formel. Ni kintu yavuze muri marge agiye gukora ibindi bintu nyamba ya mustane yashikize yonosepa acagashikako. Ikibazo cy'igitoro nikazo kimaze imyaka itagira ukwingana. Ikibazo cy'igitoro kironse umuti haza kuba conference de presse. Pana kajambo ko umuntu ahita ngo barore nimbura kimaze. Hagomba kuba conference de presse bavuga ati bo igitoro cabonetse reka du celebrating. Abantu bakanaza n'ibibazo mbega ubuho cavuye mwafashe ingingo zo ntizosubire kubura. Abantu bari batumye kibura bazohanwa. Ibintu nk'ivyo. Ivyo igitoro kibonetse cyari kintu ca ouverture. So twakabaza cavuye ora suddenly igitoro kivuye ubu. Icyabara kikibuza ikibazo cyakemutse amadovize agiye gukurikira ibintu nk'ivyo. Ico ni kimi cya kabiri. Bari kurondera abantu b'ama station yo abantu b'abakomersa canke abafamazi canke abandi bantu abarimu abakiyoza ati twe akazi ndukakora haba hari impamvu kuko abantu bari muri business ivyo muvyibuke ivyo ngo patriotisme bwo n'uburofa bw'abantu bagomba kubiba abantu bari muri business abantu bakora yugure station yaguye kuri business abona tunguka adafise umutahe aje kutugurura ico gihe urabakora uti muvise ikibazo kihe twogikemura gute ivyo nta muntu umagize vyibaza et surtout ku bantu mwize engineering ufise ikintu ca engineering a plant a factory ukayugara nk'akaroro ko nufise ngo ariho intara ayo mastation bagiye guhesha ko amahema nabwo umuntu aca gwamagara ngo nuze ugurure uje gusanga umuriro waramaze gukupa kubwira regidezo uti umuriro amazi ni munkatire nta kuntu je no guma ndiha umuriro n'amazi kandi ntako ndakora business ivyo birumvikana ushoye ko ari ufise abantu b'abakozi batatu bane batanu bafise experience babwiye uti bane banje abakozi banje vyananiranye sinogumeze ngasi no bahemba ntako ndakora na jewe niza amafaranga ni mutahi wanyu bakagenda abusubira kubatumako ushoye kusanga barije mu kandi kazi cyangwa ukarondera abandi ukabaha formation si kintu ku munsi bava ngo mutore gitoro ngo nzari gitoro ngaha ngo station yikora station yari yarumye station yumye isaba commissioning recommissioning d'une manière ou d'une autre haba hariho processus abakozi ibikoresho n'ibiki bo hanyuma avance pour des raisons novuga sinumva umuntu atangwe station akwashamo politique ikinashiramo n'amafaranga akeneye amafaranga ibyo ntibazi bababeshe nabo baba politiciens n'abaki beshe banashobora ko ariko amafaranga atavye abanyagihugu ico gihe urabo ati none kugira ngo business yawe ikore neza twokora iki hakaba inama sino itaruko koma mugaba gakoranya abantu bari impliqué muri yo commerce kavuga bo mwe mukizana haba ikosire niri turikosoye uku ubu naho gise distribution ka tuyigenza uku kubera ama station amwe yakamye reka turondere umuntu akora audit araba yakamye ashobora kuba de commissions quickly c'est pas quelque chose cyagomba gukogwa nta kuntu wovuga kuri discours gusa habindi bintu bibaza ngo umuntu ngavye kuri discours ko afise uruhanza runini ngo ibintu bicaye kogwa ngo umuntu asinya decret ngo ibintu bicaye kogwa reka da ibi bintu ni engineering ibintu ni economics ibintu ni physical stuff ijambo na signate vy'umuntu ntaco bihindura kuri les données ariko je nakintu bivuze ko kadindire je to me it doesn't make sense mwe kiraho cy'igitoro it's tiring man it's tiring mwe ni tantu buburofa ni ibintu abandi bahita ko jya usanga abana bari kudiskita umuseru uvuga ati tana kivuga ibintu vy'igitoro muri imyaka come on anyway no nzambone communique ko bari ko bavuga ngo afise plaque nini baza gutora ibinini nushaka kuba ufise ibintu agogo vyuzuye gutangura kuvuga ngo rationing ngo abantu bazotangura gutonda abantu bazotangura wavuze ko juzuye deja none umva numvise makuru ko nta gitoro kihari et or yari yasaratoga yabo nyene mwaje kimbaza rero kuko apolisi bo bujya babahize bo muri CNDD nafashe ko baje kwiyibira ku butunzi bw'igihugu kujya abanyagihugu kubakandamiza kubarenganya atacamira
rero bambazana abandi bantu abanyagihugu basanzwe banyarucari basanzwe kabisa basanzwe baciriritse banciyaho n'abanyene bari kwa safaringa abajene bamwe nibaza ko badafite amashuri bari kwagereza kugira YouTube ngo ariko twobatunga which is good baje kudefanda ikintu batigeze ba questioninga bavuga ni abantu ubwenge bwabo sinzi kirambabaza amfete kirambabaza yuko raba eta y'ibihugu byo muri Afrika ukaraba niyo tugiye hanze utubuzi dukora no kuntu tubayeho urumva ikintu c'umubabaro ukati man you know what I'm saying urumva ikintu c'agahinda kuvuga ati tuzovayo ryari kandi un peuple idafise ubwenge ntituvayo aba bantu b'abayahudi ubona ari nkewa mugabo badominisi bafite ubwenge bukomeye cyane aba Chinese aha turi ahandi heshi usanga ariko work amazu n'ibiki bafite ubwenge bukomeye cyane natwe turi ibintu nyene vy'ibigwirahwira umuntu akubwiye ikora iki ucukora kiyibwivuze uvuga kiriya we never think ano mpamvu twakira ngo abazungu batubeshe nakuri nta bwenge dufise wewe umuntu yokubesha gute ngo buce muri umuntu wagacumuyica nakubwiye we nta bwenge ufise ikosa ryo wenze koza n'ijya wewe wishe umuntu okay donc kubera uwo yaguhenze yarafite objectif wo yahishitse ko abwo yabaye clever nawe nta objectif wari ufise wakijuju urakwirikirana ubwo uwo musendede aja kuraba mu maso akakubesha ngo ikintu bimeze uku ngo amafaranga arahari ngo mugabo ni n'umuntu yatwaye ngo genda umwica uja kumwica nuko muri ko ngo akoma station ngo nibabice nibabafunge nibabanyonge ivo même jusque là ugiye mu comment baba ngo banyonge what ni wabajije nabo nta muntu yigeze abaha ijambo kuri radio ngo twumvire icyo babivuga ko mwumvira iki jambo ry'umuntu asanzwe avuga amaporoporo menshi kuko nicyo kindi kintu ari nko umuntu yamavuga ibintu honnête ufashe sepa musenyere runaka yamasomo misa neza umunsi mukaza wumva avuze ikintu icyo gihe urashaka kukibelivinga mugabo umuntu yamavuga parara gusa we nicyo gihugu cyambere gikize je ne sais quoi encore mu kwezi kuza tuzatwaronse ibi ntibiboneke igitoro kigeze Dar es Salaam ntabwo acaki hari igitoro kirahari kibuza amakamyo ivyo wabimenyereye hagege uguti vyose nibibesho genzo ku migitoro ako mbonye kiriko kimiminuka kiba muri petrol station haje n'igitoro kivugirwa amazi ntabwo ari ahantu bimvye kirombe ntabwo ari ijambo ryavuzwe na amazi buguriye tap ko amazi araje nubwo amazi twayaronse electricité si commissioning ya si power plant batanguye kubaka sahantu bavuganye ko bagiye kubaha umuyaga nkuba si jambo ry'umukuru yagize zose umukuru yagize tubashyizeho yize mu Burusiya no ni hajya wakijukana itararitse final product delivery so igitoro kuri jewe ayo mablabla kuri telefone yo kuma internet yo kuma stadium yo kuma conference de presse twarayarambiwe twarayumvise yose nta excuse tabonetse nta muntu bakeneye kuvyumva ubu kintu gikenewe ni igitoro ugiye ku station urakironga end of story kuvuga ngo cabaye bloke i Dubai cyahagaritswe na sepana banini nahazwe habuze kamye kizana ivyo vyose nta sanse bifise nta n'umuntu akeneye kuvyumviriza twaravyumvise vyose kuvuga ngo cyase mu Burundi mugabo cyabuze amakamya kiduguza kuvuga ngo c'est pas masiterne yarumye kuvuga ngo masiterne yabaye matoyi storage kuvuga ngo twabuze transport kujana kuvuga ngo abanya station nta mafaranga bafise kuvuga ngo bavyanse bako sabotaginga we don't want to hear none of that ikintu kimwe abantu bakeneye kumva ni ngiki igitoro end of story umuntu aja kuri station randomly atanje kugisha inama atanje guhamagaga atanje kuzuza ama application atanje kuraba nimero za plaque yiwe akagenda nonchalantly nkuko mu bindi bihugu byose civilize ugenda ama station akora 24/7 uragenda saa moya mu gatondo saa 12 ku mugoroba saa 7 z'ijoro you just go you just drive ukagenda ahantu zari petrol station ukanywesha end of story ivyo bitahari nta yandi madiskuru umuntu abakeneye nta yandi ma excuse umuntu abakeneye nta masaratoga tugikeneye nta madiskuru nta kintu kibe gishoboye dukeneye
abantu bakeneye igitoro end of story. Nta bindi bintu ufise vyo kuvuga ushaka kukaziba gukize igitoro kibonetse. Ivyo bintu vyo guteranya abantu, vyo kugumura abantu, vyo kuzirika abantu ku katsi n'amafuti. Sinumva n'aba bapolisi muri Afrika n'abantu b'ibirofa ibintu bitaravuga uti ntabihari end of story. Ntugumuzirika abantu ku katsi ubateranya widodombera ba wakiza bariya ebuni bunyoni ebuni ba Pacifique ebuni n'aba station. Whose fault is this? Definitely. Donc ako je kimbaza donc n'ubujinga n'ubujuju bwo tufise ni ubuhumyi bw'abarundi. Cyo tuma abantu bose batwara Burundi baza bakabunyako kubera bazi ko abene gihugu turi ntama. Nta bindi bihugu vyinshi ntabwo ukora nk'ibi bakubwira ati no. Cyo twagutoreye. Duhiki canke bisa abandi batware. Orofe. Cyo tuma abandi batware bariyubara ikintu kitahari bakagenda bakakirondera kitabonetse kuko cyatunaniye bavuga impamvu cabananiye abanyagihugu kadesida niba iyo mpamvu bayemeye batayemeye batitubisire bisa abandi bazi batware. Voilà. Donc barundi kazi mukuye guca amaso. Develop ubwenge wumvise ijambo kuri RPA sindako navuga ngo abandi bavuga wumvise kuri RPA yavuze kuri radio Inzamba uyumvise kuri RTNB uyumvise iva kuri Giporoporo uyumvise ivuye kuri sepa musenyeri wanashaka genda uyumvire iri jambo rirumvikana rifise sense hengo ne bit kora ne passe yatubwiye uko umwaka ukwike akatubwira uko umwaka mbere akatubwira uko none wazanye yindi rezo izo rezo zirafise sense. Washaka kuvuga iki hanyuma ejo kiriya hanyuma ejo kiri hanyuma iki vyose bidashobora gufatangana quelque chose ntishobora kukwizera mu majambo wavuze. Bo nico shaka kuvuga mu mbabarira agenda je abayobozi ababeshi mugira umunsi mwiza bye.